Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Muri aya makuru yacu turababwira ko Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi yafashwe matekwa mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bacakiye Colonel Gaston Mutabazi mu mukwabu ukomeye cyane bakoze muri kano gatondo k'igenekerezo rya 4. Nyuma y'aho ku munsi w'ejo abazarendo bagabye igitero mu mujyi wa Bukavu, abarwanyi ba M23 batangije ibikorwa bikomeye byo gusaka inyubako zose ziri mu mujyi wa Bukavu. Muri kino gikorwa cyo gusaka inyubako ziri mu mujyi wa Bukavu nibwo abarwanyi ba General Makenga bacakiye Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza yuko yafatanywe n'abasirikare barenga 30 b'u Burundi. Ibi byose rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, ndetse tuze no kurabira hamwe ibikorwa bikomeye cyane bya bano barwanyi mu mujyi wa Bukavu. Mu yandi makuru kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abasirikare ba Kongo, Abarundi ndetse na FDLR mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe aremeza ko abarwanyi ba General Makenga kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize kwa kabiri kugeza kuri rigenekerezo rya 4 mu masaha ya gatondo bamaze gucakira abasirikare ba Kongo barenga 240 mu mujyi wa Goma. N'abasirikare bagiye bafatirwa mu bitaro mu mujyi wa Goma. Bamwe bari barigize abarwayi, abandi barigize abarwaza babo. Nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane bakinjira mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma, bagacakiramo inyeshyamba za FDLR zari zarigize abarwayi, bagacakiramo abasirikare b'u Burundi bari barigize abarwayi, ndetse yemwe hakaba harafatiwemo n'abasirikare ba Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye kuboroga irya nino. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gusohora amatangazo buvuga ko M23 irimo gufata abarwayi mu mujyi wa Goma. Nyamara amakuru yizewe aremeza ko atari abarwayi, ahubwo ari inyeshyamba za FDLR, abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bari barihinduye abarwayi maze bakinyegeza mu bitaro mu mujyi wa Goma. Umuryango w'abibumbye nawo watangiye kuvuga ko M23 irimo gufata abarwayi ikabashimuta mu bitaro mu mujyi wa Goma. Abayoboye M23 ntacyo bashimye gutangaza kuri aya makuru, ubwo ibimenyesha amakuru mpuzamakungu byari biyababajijeho. Gusa amakuru yizewe tuvana muri M23 aremeza ko abarwanyi barenga 240 bacakiriwe mu mujyi wa Goma bihinduye abarwayi, abandi bari barihinduye abarwaza mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko tuze kurabira hamwe ingene iyi operasiyo yakozwe mu mujyi wa Goma. Mu makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira agace ka teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yashyamiranyije abarwanyi ba M23 n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abazarendo, abarwanyi ba M23 bamaze gutangaza yuko bamaze kwigarurira teritwari ya Mwenga. Amakuru akemeza yuko abarwanyi ba M23 barimo gukataza berekeza Minembwe, aho bavuga yuko bagiye gutabara abanyamurenge barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibingibi nabyo turaza kubirabira hamwe muri aya makuru yacu.
Niba utarafyonda subscribe rero ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bacakiye Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamufatiye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko bamusanze mu nyubako yari yihishemo ari kumwe n'abasirikare b'u Burundi barenga 30. Ni mu gikorwa gikomeye cyo gusaka inyubako zose zo mu mujyi wa Bukavu cyakozwe n'abarwanyi ba M23 kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4. Ni ibikorwa byatangiye ku munsi w'ejo ubwo abazarendo bari bamaze kugaba ibitero bikomeye mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo mu masaha ya gatondo ku igenekerezo rya 3 abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Bukavu muri karitsiye izwi nka Kanteve. Amakuru akemeza ko bano bazarendo bagabye ibitero muri Bukavu bari binyegeje irya nino mu mazu yo mu mujyi wa Bukavu. Nyuma yaho rero abarwanyi ba M23 batangiye ibikorwa bikomeye cyane byo gusaka inyubako zose zo mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba General Makenga bagiye basaka inyubako ku nyubako, inzu imwe ku yindi bagenda basaka. Amakuru rero aremeza yuko Colonel Gaston Mutabazi bakunze gutazira Gifaru mu gihugu cy'u Burundi nawe ari mu basirikare bacakiriwe mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aremeza yuko Colonel Gaston Mutabazi batazira Gifaru bamufatanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 30. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu mujyi wa Bukavu aremeza ko Colonel Gaston Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi yafatanywe intwaro zikomeye mu nyubako yari yinyegejemo. Amakuru aremeza ko babasanganye inkogo zo mu bwoko bwa Kalashnikov, babasanganye amasase menshi cyane ndetse ngo hari n'imbunda z'imisada babasanganye mu nyubako bari binyegejemo. Abasirikare b'u Burundi barenga 30 nibo bafatanywe na Colonel Gaston Mutabazi. Amakuru aremeza yuko ubwo M23 yajyaga mu mujyi wa Bukavu ikawigarurira, Colonel Gaston Mutabazi yabuze uko ahunga ndetse ngo yari ari kumwe n'abasirikare benshi mu mujyi wa Bukavu, bamwe bagenda bacukwabo n'abandi bagacukwabo. Hari abagaragaye bigize abafundi, abandi bagaragara bavanyemo imyenda y'igisirikare, ubungubu nabo bakaba binyegeje irya nino mu mujyi wa Bukavu. Amakuru rero aremeza ko Colonel Gaston Mutabazi we yahisemo kwinyegeza mu nyubako imwe mu mujyi wa Bukavu akajyana n'abasirikare barenga 30 ndetse n'inkogo zabo. Amakuru rero aremeza ko izi nkogo abarwanyi ba General Makenga bamaze kuzicakira. Colonel Gaston Mutabazi yamaze kugera mu minwe y'abarwanyi ba M23 akaba asanze abandi basirikare benshi b'u Burundi bafashwe matekwa irya nino ku rubuga rw'imirwano. Muri ibi bikorwa byo gusaka inyubako byabereye mu mujyi wa Bukavu, amakuru yizewe aremeza ko abazarendo barenga 50 nabo bacakiwe ndetse abasirikare ba Kongo bageze kuri 40 nabo bakaba bafashwe. Amakuru rero aremeza ko abafashwe bose babasanganye intwaro zabo ndetse bamwe bari bafite ibiturika birimo za grenade n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umukwabu urakomeje mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bakomeje ibikorwa byo gusaka inyubako zose mu mujyi wa Bukavu kugira ngo bafate abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bakomeje kwinyegeza irya nino mu nyubako zo mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko inkuru mbi yamaze kugera mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya aya makuru. Bamaze kumenya ko Colonel Gaston Mutabazi batazira Gifaru yamaze gucakirwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Colonel Gaston Mutabazi yiyongereye ku bandi basirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa ku rubuga rw'imirwano. Ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye buvuga yuko nta basirikare b'u Burundi bigeze bafatirwa ku rugamba.
ubu ngubu rero M23 ifite amaturufu menshi cyane. M23 yafashe abasirikare bakomeye b'u Burundi, ndetse amakuru aravuga yuko inyeshyamba za M23 zishobora kumvikana n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo bano basirikare babe barekurwa. Gusa kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega bukomeje kwinangira, ntabwo bushaka kuganira na bano barwanyi kugira ngo M23 irekure abasirikare b'u Burundi yafashe matekwa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo, ni operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'abarwanyi ba M23 ubwo binjiraga mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma, maze bagacakira abazarendo, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barenga 240. Amakuru yizewe twavanye muri M23 aravuga yuko kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi gushize, abarwanyi ba M23 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira abazarendo, FARDC ndetse n'abarundi bari binyegeje irya nino mu mavuriro yo mu mujyi wa Goma, bihinduye abarwayi ndetse abandi barihinduye abarwaza. Abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba FARDC barenga 240 bacakiwe n'inyeshyamba za M23 muri operasiyo ikomeye cyane yo kubahumbahumba. Ni nyuma yaho M23 yari yamaze kumenya amakuru yemeza yuko abazarendo ndetse na za FDLR binyegeje irya nino mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho M23 rero ibacakiye, ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gutera hejuru buvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo cyasohoye amatangazo kivuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi, ngo abantu bafashwe n'abarwayi, niko igisirikare cya Kongo kibitangaza. Nyamara amakuru yizewe aremeza neza ko bariya abantu atari abarwayi, ndetse ubwabo biyemereye ko ari inyeshyamba za FDLR, abandi biyemerera ko ari abasirikare ba FARDC, abandi bo bakemera neza ko ari abasirikare b'u Burundi bari bagiye kwinyegeza mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Goma. Nyuma yaho abasirikare b'u Burundi, FARDC ndetse na za FDLR zicakiwe, ubutegetsi bwa Kongo bwateye hejuru ndetse butangira kuvuga ko ari ibyaha by'intambara M23 irimo gukora. Ubutegetsi bwa Kongo bukavuga yuko abantu barimo gufatwa ari abasivile ndetse ko M23 irimo kubashimuta. Umuryango w'abibumbye nawo watangiye kuvuga yuko M23 irimo gushimuta abarwayi mu mujyi wa Goma. Ibirimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo nibyo umuryango w'abibumbye urimo gusubiramo, ukavuga yuko abantu bacakiwe mu mujyi wa Goma ari abasivile. Gusa amakuru yizewe aremeza ko ari abasirikare bari barinyegeje irya nino mu mavuriro mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru yacu kandi nk'uko twabibabwiye, muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rurakomeye. Abarwanyi ba M23 bahondaguye FARDC n'abazarendo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye teritwari ya Mwenga. Imirwano iracyakomeje, aba barwanyi barimo kwerekeza muri Minembwe. Amakuru aremeza yuko barimo kwerekeza mu gace ka Fizi, ndetse amakuru akemeza neza ko abarwanyi batwirwaneho barimo kwitegura kwakira abarwanyi ba M23 kugira ngo bafatanye urugamba barwanye FARDC n'abamayimayi bakomeje kwica abanyamurenge. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cya General Neva. Mu ijoro ryakeye amakuru amaze kumenyekana aremeza ko abasirikare barenga 180 baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, abasirikare 180 b'igihugu cy'u Burundi baraye baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bagabye igitero gikomeye ku birindiro by'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yandi akemeza yuko muri kino gitero hakoreshejwe indege z'intambara.
Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare b'u Burundi barenga 180 baguye mu gitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Iki ngiki ngo cyari igitero gikomeye cyane kandi gikoranywe ubuhinga buhambaye. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko indege z'intambara arizo zabamishijeho urufaya rw'amabombe. Abandi basirikare b'u Burundi nabo bakavuga yuko hari abarwanyi bamanukiye mu mitaka maze ngo bagatangira kurasa ku basirikare b'u Burundi bari bakiri bazima. Hari abasirikare rero ngo bamanukiye mu ndege maze bagatangira kurasa abasirikare b'u Burundi bari barimo gucaracara bashaka guhunga. Ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi byari biri mu ishyamba ry'ikibira byahiye birakongoka. Indege z'igisirikare zabirasheho urufaya rw'amabombe birashya birakongoka nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Amakuru arimo kuva muri Cibitoke ndetse na Bubanza aremeza ko mu ijoro ryakeye urufaya rw'amabombe rwumvikaniye mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu batuye muri komine za Bukinanyana ndetse na Mabayi baravuga ko bumvishe urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi nabo baravuga ko ibyabashikiye mu ishyamba ry'ikibira ari akamaramaza. Kugeza mu gatondo k'igenekerezo rya 4 za rusehaba nyinshi cyane zagaragaye muri Cibitoke. Za ambulance zari zirimo gutwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bagaragaye muri Cibitoke muri komine ya Mabayi ahasatira neza ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi byarashweho n'abantu bataramenyekana kugeza ubu. Kugeza ubu turiko turavugana igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiratangaza kuri aya makuru y'igitero gikomeye cyane cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira kigahitana abasirikare barenga 180. Amakuru aremeza yuko abasirikare barenga 360 b'u Burundi bakomeretse mu buryo bukomeye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko iki gitero cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira ngo cyari kigamije neza gusenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Hari amakuru yemeza ko mu birindiro by'abasirikare b'u Burundi harimo n'inyeshyamba za FDLR zari zirimo kuronka imyimenyerezo n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru akemeza yuko abarwanyi ba FDLR barenga 300 bari bari mu ishyamba ry'ikibira barimo gukorana imyimenyerezo ikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Amasoko yacu akemeza yuko ubutegetsi bwa Gitega ngo bwari burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bizava mu ishyamba ry'ikibira maze ngo bigahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare b'u Burundi baganiriye n'umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana bamubwiye ko inkuba zongeye gukubita mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo, inkuba zongeye gukubita mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi baravuga ko bakubiswe n'inkuba zitagira amazi ngo batunguwe n'ibitero bikomeye cyane kandi bikoranywe ubuhanga buhambaye. Igisirikare cy'u Burundi nta makuru na makeya kiratangaza kuri kino gitero cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza ariko nta kintu yashimye gutangaza kuri aya makuru. Amakuru kandi akemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyahisemo kuguma mu gacerere ku bitero bikomeye cyane byagiye bigabwa mu ishyamba ry'ikibira. Hashize iminsi ibitero bikomeye cyane byibasira abasirikare b'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Hari ibitero bikomeye cyane byataziriwe inkuba byahitanye abasirikare barenga 600 b'u Burundi ndetse n'abasirikare barenga 300 b'inyeshyamba za FDLR hariya mu ishyamba ry'ikibira. Nta kintu na gitoya igisirikare cy'u Burundi kigeze gitangaza kuri bino bitero byibasiye ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero akemeza yuko no kuri iyi nshuro igisirikare cy'u Burundi kiza kuguma mu gacerere ntikigire amakuru na makeya gitangaza kuri kino gitero cyahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 180.
Amakuru arimo kutugeraho aremeza yuko muri bano basirikare bapfuye haba harimo inyeshyamba za FDLR zari zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe yemeza neza ko inyeshyamba za FDLR zimaze iminsi zirimo kuronka imyimenyerezo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko mu ishyamba ry'ikibira inyeshyamba za FDLR zikorana n'abasirikare b'u Burundi, ndetse amakuru akemeza neza ko FDLR n'igisirikare cy'u Burundi ngo barimo gukorana kandi barimo gutegura ibitero bikomeye bishobora kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yatugezeho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko umuntu wagabye iki gitero yaragamije kunegekaza FDLR ndetse no kunegekaza ibirindiro by'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Ibirindiro by'abarundi mu ishyamba ry'ikibira byahiye birakongoka. Ibikoresho bya gisirikare byose byari biri ku kirindiro cy'abarundi byahiye birakongoka, ndetse amakuru akemeza yuko hahindutse umuyonga. Abasirikare b'u Burundi baravuga yuko iki gitero cyagabwe mu ishyamba ry'ikibira cyari igitero karundura cyakoreshejwemo indege z'intambara, ndetse ngo muri kino gitero abakomando bamanukiye mu ndege maze ngo batangira gutera ibibombe mu duce twari turimo abasirikare b'u Burundi batari bitabye Imana, maze nabo barakomereka abandi bitaba Imana. Amakuru rero akemeza yuko inkomere ari nyinshi cyane, ndetse ko iki gitero cyageze ku ntego yacyo yo kwangiza ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bakavuga ko ari kimwe mu ruhererekane rw'ibitero byataziriwe inkuba birimo guhitana inyeshyamba za FDLR ndetse n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Mu minsi ishize abasirikare b'u Burundi bumvikanye barimo kuvugira mu matamatama bavuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite uruhare mu kugaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu mu gace ka Mabayi muri Cibitoke hagaragaye abasirikare bakomeye b'u Burundi. Hagaragaye imiduga myinshi cyane y'igisirikare cy'u Burundi. General de Brigade Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi nawe yagaragaye muri komine ya Mabayi. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo gutwara ibiziga by'abasirikare baguye ku rugamba, ndetse n'abakomeretse bakaba barimo kwerekezwa i Bujumbura kugira ngo bajye kuvuzwa. Kugeza ubu turiko turavugana abantu bagabye igitero mu ishyamba ry'ikibira ntabwo baramenyekana, ndetse nta nubwo ibitero byabanje ababigabye bigeze bamenyekana. Ubutegetsi bwa Gitega bwagumye mu gacerere, ndetse nta makuru na makeya bwigeze butangaza kuri bino bitero birimo kwibasira abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za FDLR mu ishyamba ry'ikibira. Hari bamwe mu basirikare b'u Burundi bumvikanye bavuga yuko umwanzi w'u Burundi ari we arimo kugaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira. Bamwe bumvikanye barimo kuvugira mu matamatama bavuga yuko u Rwanda rwaba rufite uruhare mu bitero birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira, ndetse ko u Rwanda ngo rurimo kunegekaza FDLR irimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bakavuga ko nta kabuza bakurikije ubuhinga buhambaye burimo gukoreshwa muri bino bitero, bagakurikiza ibikoresho bihambaye birimo gukoreshwa, ngo nta zindi nyeshyamba zaba zibifite. Ngo ntabwo bishoboka ko inyeshyamba za Red Tabara zagaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira zikoresheje indege. Aba basirikare rero bakavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba gifite uruhare mu kugaba ibitero mu ishyamba ry'ikibira hagamijwe kunegekaza inyeshyamba za FDLR ndetse no gusenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi bari mu migambi ikomeye cyane yo gushaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC barimo gukorana ku mugaragaro n'inyeshyamba za FDLR. Inyeshyamba za FDLR zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ko bafite imigambi yo gutera igihugu cy'u Rwanda bifashishije izi nyeshyamba za FDLR. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze yuko buzagaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda.
General Neva nawe yatangaje aya magambo ndetse yateguje abarundi bose ababwira ko bagomba kwitegura maze ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda yita ko ari umwanzi w'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku nyeshyamba za FDLR hariya mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi rero bakavuga yuko nta kabuza igisirikare cy'u Rwanda gifite impamvu zirenga 1000 zo kugaba ibitero bigamije kunegekaza FDLR maze bagasenya ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za FDLR. Urugamba rwambikanye mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Abarwanyi ba M23 batangije ibitero bikomeye cyane bigamije kwigarurira igisagara cya Uvira. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane hagati y'abasirikare b'u Burundi ndetse na zino nyeshyamba za M23. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 4 imirwano irimo guca ibintu mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Urwamo rw'amabombe nirwo rurimo kumvikana. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo bagira ngo basubize inyuma abarwanyi ba M23. Izi nyeshyamba nazo zariye karungu ziravuga ko byanga bikunda zigomba kwirukana abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira. Amakuru arimo kuva ku rubuga rw'imirwano mu gisagara cya Uvira aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barimo kurasana imbona nkubone n'abarwanyi ba M23. Imirwano igiye kwinjira neza mu gisagara cya Uvira. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera ku ntera y'ibirometero 3 gusa werekeza rwagati mu gisagara cya Uvira. Abarundi bashinze intwaro zabo barimo kurasana na M23. Abarwanyi ba General Makenga kuva muri kano gatondo batangije ibitero bikomeye bigamije kwirukana abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma y'aho imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu micungararo y'agace ka Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi bamaze gukubitwa mu buryo bukomeye. Ndasubiramwo. Abasirikare b'u Burundi bakubiswe barirukanka bahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu mirwano ikomeye cyane yari irimo kubera mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Kuva ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barasanye n'igisirikare cy'u Burundi mu buryo bukomeye ndetse igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro zacyo ku butaka bw'u Burundi maze batangira kurasa muri Kongo kuri zino nyeshyamba za M23. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo ndetse n'indege z'u Burundi barashe ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 4 rero nibwo abarwanyi ba M23 batanze ikigwa ku basirikare b'u Burundi. Abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi ikomeye cyane muri Kamanyora. Abarwanyi ba M23 begukanye intsinzi ikomeye cyane mu kibaya cya Rusizi. Ni nyuma yo gukubita mu buryo bukomeye abasirikare b'u Burundi bakirukanka bakerekeza mu gihugu cy'u Burundi ndetse abandi bagata intwaro zabo. Amakuru yizewe aravuga yuko M23 imaze gucakira intwaro zikomeye zari zishinze ku misozi iteganye neza n'agace ka Kamanyora. Abasirikare b'u Burundi bataye barirukanka ubwo M23 yari itangiye kubacanaho urufaya rw'umuriro. Amakuru rero akemeza ko intwaro zabo zikomeye bazitaye ndetse ko abarwanyi ba M23 bamaze kuzicakira. Intsinzi ya M23 mu gace ka Kamanyora ni intsinzi ikomeye cyane ndetse n'intsinzi yerekana ko aba barwanyi bagamije kwigarurira ibice byose byo mu majyepfo ya Kivu. Amakuru aravuga yuko urugamba rukomereje mu gace ka Uvira aho imirwano irimo guca ibintu. Abasirikare b'u Burundi barenga 19,000 bari mu gace ka Uvira no mu micungararo yaho. Barimo kurwana umuhenerezo bagira ngo basubize zino nyeshyamba za M23 inyuma ndetse bazibuze kwigarurira umujyi wa Uvira.
mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo ya Kamanyora. Amakuru tumaze kumenya nuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baba baguye ku rubuga rw'imirwano. Hari ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara mu gace ka Kamanyora, ndetse ibindi abarundi babyirukankanye babijyana iwabo. Amakuru rero arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko igitigiri cyamaze kumenyekana kigaragaza yuko abasirikare 110 b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano. Abakomeretse bararenga 260 nk'uko amasoko yacu yizewe mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Habaye ukurasana gukomeye cyane mu gace ka Kamanyora. Kuva ku munsi w'ejo igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje indege z'intambara, ndetse indege z'igisirikare cya Kongo nazo zarashe kuri bano barwanyi ba General Makenga. Habaye imirwano y'injyanamuntu. Abasirikare b'u Burundi bakoze ibishoboka byose ngo barebe ko bacakira agace ka Kamanyora, ariko byabataye kuwa amazi. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 4 intare za Sarambwe zahondaguye abasirikare b'u Burundi, birukanse barahunga, ndetse hari za video zerekana abasirikare b'u Burundi barimo kwirukanka baboroga bavuga ko intare za Sarambwe zibamereye nabi. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko yiboneye abasirikare b'u Burundi barimo kwirukanka bava mu micungararo ya Kamanyora. Ildefonse Habyarimana aravuga ko yiboneye inkogo z'igisirikare cy'u Burundi ahaberaga imirwano. Izi nkogo zikaba zacakiwe n'abarwanyi ba M23. Ildefonse Habyarimana aravuga ko ibitwaro byari bishinze ku misozi byose abarwanyi ba M23 bamaze kubicakira. Ni intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, kukaba ugutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi batakaje morale, ndetse barabibona neza ko badashobora gukomeza kwisukira izi ntare za Sarambwe. Bamwe mu basirikare b'u Burundi bavuze yuko barimo kwitakura isongoye, ndetse ko abarwanyi ba M23 barimo gukoresha intwaro zigezweho. Zino nyeshyamba za General Makenga mu gatondo k'igenekerezo rya 4 zakoresheje indege ya Sukoyi, maze bamisha urufaya rw'amabombe ku basirikare b'u Burundi bari bari ku misozi ikikije igisagara cya Kamanyora. Ni ibintu byahinduye urugamba mu buryo bugaragarira amaso, kuko abasirikare b'u Burundi batangiye kwirukanka ndetse bagata intwaro zabo. Abarwanyi ba General Makenga barimo gukoresha indege z'intambara. Za ndege bafatiye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma, ubungubu noneho batangiye kuzikoresha barimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, reka tuve mu gace ka Kamanyora tumanuke twerekeze muri Uvira. Muri Uvira harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 barimo gucakirana n'abasirikare b'u Burundi, barimo kurasana ivumbi rigatumuka. Abasirikare b'u Burundi barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko basubiza inyuma inyeshyamba za M23 nazo zigeze mu birometero 3 gusa zerekeza mu marembo y'umujyi wa Uvira. Abasirikare b'u Burundi bashinze ibitwaro biremereye, barimo kurasana imbonankubone n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gisagara cya Uvira aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageje gukora ibishoboka byose ngo batangire bano barwanyi, ariko bigaragara yuko bishobora kubata kuwa amazi. M23 nayo irimo kurwana mu buryo budasanzwe. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho muri kano kanya aravuga yuko abarwanyi ba mbere ba M23 rwose bamaze gukandagira mu mujyi wa Uvira, ndetse ko mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 3 rikira igenekerezo rya 4 intasi za M23 nyinshi cyane zaraye zinjiye mu mujyi wa Uvira. Biravugwa ko abasirikare barenga 500 ba M23 bamaze rwose gukandagiza ikirenge cyabo mu mujyi wa Uvira, ndetse ngo bakaba barimo kwitegura ibikorwa byo gucakira uyu mujyi, mu gihe abarundi nabo bakomeje kurasana na zino nyeshyamba mu micungararo y'igisagara cya Uvira.
Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko muri iyi minsi ishize abarwanyi ba M23 batangiye kwinjira mu gisagara cya Uvira mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane ndetse n'ubutasi buhambaye. Abasirikare b'u Burundi rero ngo ntabwo ibingibi babimenye, ariko M23 yamaze kubinjirana mu gisagara cya Uvira. Igisagara cya Uvira abarwanyi ba M23 bamaze kukigeramo, ndetse ngo bamaze kureba ibice byose biri strategique ku buryo ngo bagiye guhondagura abasirikare b'u Burundi bakumirwa bagafata ibyabo bakirukanka. Amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko urugamba rumeze nabi cyane mu gace ka Uvira. Abarwanyi ba M23 ngo bamaze kugota uyu mujyi, ndetse ibice byose biri strategique byinjira muri Uvira abarwanyi ba M23 bamaze kubigeramo. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi badashobora kubona uko basubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ko ngo bashobora kumanuka birukanka bakerekeza mu mujyi wa Karemi uherereye mu ntara ya Tanganyika. Ibice byose byerekeza mu Burundi, amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze gufunga inzira zose. Umuhanda uva mu mujyi wa Uvira ukanyura muri Kavimvira werekeza mu gace ka Gatumba urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru rero akemeza yuko inzira zo ku butaka zose abarwanyi ba M23 bamaze kuzifunga. Inzira yonyine isigaye ni ukunyura mu kiyaga cya Tanganyika, kandi nta bwato bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi gifite bushobora guhungisha abasirikare ibihumbi birenga 19 bari mu mujyi wa Uvira. Abihweza ivya politike rero barabona yuko abasirikare b'u Burundi bagiye kugoterwa mu mujyi wa Uvira kubera ko badashobora gusubira iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Agace ka Kavimvira karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ndetse umuhanda uva muri Kavimvira werekeza mu Gatumba urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni ibintu rero ngo biteye ubwoba cyane abasirikare b'u Burundi kubera ko badashobora kubona inzira banyuramo ngo bahunge iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu turiko turavugana rero imirwano irakomeye cyane mu micungararo ya Uvira. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bagomba kubohora umujyi wa Uvira, ndetse bagahagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo guca ibintu muri Uvira, ndabamenyesha ko mu gace ka Minembwe ubwicanyi bukomeje. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abamayimayi barimo gukora ubwicanyi. Abanyamurenge barimo kwicwa. Ubutegetsi bwa Kisekedi burimo gukora ubwicanyi ku manywa y'ihangu, ndetse abaturage b'Iminembwe barimo gutabaza. Amakuru aremeza neza ko imihana myinshi irimo gutwikwa n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abamayimayi. Amakuru kandi akavuga yuko inka z'abanyamurenge zirimo gushimutwa, izindi bakazitema. FARDC ndetse n'abamayimayi bagabye ibitero bikomeye cyane mu mihana itandukanye y'abanyamurenge. Abanyamurenge barimo gutabaza bavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo kubakorera genocide, ndetse bano banyamurenge baravuga yuko uwakabarengeye aribwo butegetsi bwa Kongo aribwo bwatanze amabwiriza yo kubica, ndetse igisirikare cya leta kikaba kirimo gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho mu kugirira nabi ubwoko bw'abanyamurenge, cyane cyane abatuye Iminembwe hariya muri teritwari ya Fizi. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri Kongo nuko abarwanyi ba M23 bakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gusaka inyubako mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bacakiye inyeshyamba za FDLR ndetse bacakira n'abazarendo bari bihishe mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko hari abarwanyi ba FDLR bacakiriwe mu mujyi wa Bukavu, ndetse n'abazarendo bari binyegeje mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane avuga yuko hari abasirikare bakomeye baba bacakiriwe muri uyu mujyi wa Bukavu mu mukwabu ukomeye cyane urimo gukorwa n'abarwanyi ba M23.
kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya kane abarwanyi ba M23 basatse inzu ku yindi mu mujyi wa Bukavu. Hacakiwe intwaro zo mu bwoko bwa Kalashnikov, hacakiwe amagrenade ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byari binyegejwe n'abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC mu mujyi wa Bukavu. Muri rino saka ryabereye mu mujyi wa Bukavu biravugwa yuko abantu barenga 40 bahagaritswe n'abarwanyi ba M23 ndetse muri bo hakaba harimo abasirikare ba Kongo, abasirikare b'abazarendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Amakuru rero akemeza yuko haba hari abasirikare bakomeye bafatiwe muri uyu mukwabu ndetse M23 ikaza kubitangaza mu kanya gato kari imbere. Iyakure official nayo iraza kubagezaho aya makuru. Muri aya makuru yacu turababwira ko ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye General Evariste Ndayishimiye yaraye asimbutse urupfu. Ndasubiramwo. Mu ijoro ryakeye General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye asimbutse urupfu. Hagabwe igitero gikomeye cyane kwa Ntare Rushatsi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Amakuru yizewe aremeza ko iki gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi cyari kigamije kwica General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Mu masaha y'ijoro amasasu menshi cyane yumvikanye kwa Ntare Rushatsi mu ntara ya Gitega. Hatewe za grenade nyinshi cyane. Habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse n'abantu bagabye igitero kandi bitwaje intwaro zikomeye. Amakuru yizewe aremeza neza ko abagabye igitero kwa Ntare Rushatsi bari bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi. Abagabye igitero ngo barengaga 20. Amakuru rero akemeza neza ko bari bafite umugambi ukomeye cyane wo kwica General Neva. Abagabye igitero bagerageje kurwana n'abacungera umutekano ndetse amakuru ya nyuma aremeza ko abantu 4 aribo basize ubuzima muri kino gitero. Iby'iki gitero gikomeye cyane cyagabwe kwa Ntare Rushatsi turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu ndetse turaza kubisobanura idonido. Turaza kuraba ababa binyegeje inyuma y'iki gitero bivugwa yuko cyari kigamije kwivugana General Evariste Ndayishimiye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abakongomani bakomeje imyigaragambyo mu bihugu by'Uburayi. Abakongomani barimo kwigaragambya basaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko wafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Abakongomani baravuga yuko u Rwanda rwateye Kongo ndetse abakongomani barimo kwigaragambya bavuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ntacyo urimo gukora ngo ubuze u Rwanda gukomeza kurwana muri Kongo. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko ibihugu by'amahanga bikomeje gufatira u Rwanda ibihano. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'Ububiligi, nyuma y'Ubudage ndetse na nyuma y'ibindi bihugu byinshi byafashe ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, noneho igihugu cya Canada nicyo cyari gitahiwe. Igihugu cya Canada cyavuze ko gifatiye u Rwanda ibihano kubera uruhare mu ntambara irimo kubera muri Kongo. Canada iravuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo ndetse ko ubusugire bwa Kongo bwavogerewe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bihano bikomeje kwiyongera ku gihugu cy'u Rwanda turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko imirwano ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Uvira. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu ntera y'ibirometero 10 gusa werekeza muri Uvira. Abasirikare b'u Burundi bamaramaje baravuga yuko batagomba kwemerera zino nyeshyamba kwinjira mu mujyi wa Uvira. Harimo kuba imirwano y'injyana muntu muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nako kandi ubwoba bukomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi kubera ko bimwe mu bisase birimo kuraswa n'abarwanyi ba M23 bikomeje kwitura ku butaka bw'u Burundi.
abasirikare b'u Burundi nabo bakomeje kurasa muri Kongo bahagaze mu Burundi. Ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi bishinze ku mupaka w'u Burundi, aho birimo kurasa ku barwanyi ba M23 muri Kongo. Muri aya makuru yacu rero turaza kurabira hamwe iby'iyi mirwano irimo kubica bigacika hagati y'abasirikare b'u Burundi n'abarwanyi ba M23. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urebe ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, nkuko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye hagabwe igitero gikomeye cyane ku kirimba cy'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bagabye igitero kwa Ntare Rushatsi. Biravugwa ko iki gitero cyari kigamije kwivugana General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'abacungera umutekano wa General Neva ndetse n'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye igitero bari bikwije kandi ngo bari biteguye rwose guhangana n'abacungera umutekano wa General Neva. Abagabye igitero bari mu modoka zidatoborwa n'amasase. Amakuru akemeza ko imodoka 3 zidatoborwa n'amasase zageze ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, ndetse abari bacungereye umutekano bakabanza kwibeshya yuko ari imodoka z'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abari bacungereye umutekano wa General Neva babanje gukeka ko ari bamwe mu bajenerali baje kureba General Ndayishimiye. Amakuru aravuga yuko ubw'iki gitero cyagabwaga kwa Ntare Rushatsi, General Neva yarari mu biro byiwe n'abandi bashikiranganje bakomeye, ndetse akaba yarari kumwe n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Iki gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi cyari igitero giteguwe neza cyane. Amakuru atugeraho aremeza ko abagabye igitero bari bafite inkogo zikomeye. Abagabye igitero bari mu miduga idatoborwa n'amasase, ndetse bigakekwa ko abantu bafite ububasha bukomeye mu Burundi aribo baba bateguye iki gitero cyari kigamije kwivugana General Neva. Ngo ntabwo byumvikana ukungene aba bantu bagabye igitero babashije kubona imiduga idatoborwa n'amasase kandi iteye neza amarange ameze nk'ay'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru rero akemeza yuko bamwe mu bategetsi bakomeye mu Burundi, cyane cyane abajenerali, baba binyegeje inyuma ya kino gitero cyari kigamije kwivugana General Neva. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko iki gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi cyari igitero giteguwe neza cyane. Abakigabye ngo bari bafite inkogo zikomeye cyane kandi ngo bari bafite ibikoresho bihambaye cyane. Abakigabye bateye za grenade nyinshi cyane mu marembo y'inyubako y'umukuru w'igihugu. Abagabye iki gitero bari bafite ibiturika byinshi, ndetse ngo bahanganye n'igisirikare cy'u Burundi iminota igera kuri 30 yose barimo kurasana imbere y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Nyuma yaho abasirikare benshi bashinzwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu batabaye maze bahangana mu buryo bukomeye na bano bantu bari bitwaje ibirwanisho. Amakuru yizewe aremeza ko 4 muri bano bantu bahasize ubuzima. Abapfuye bose byagaragaye yuko bari bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse ngo bigaragara yuko ari bamwe mu basirikare bari basanzwe bakorera igihugu cy'u Burundi. Amwe mu mazina yabo yatangiye kumenyekana, ndetse ngo byagaragaye yuko bari basanzwe bari mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo gutangazwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko iki gitero uwakigabye wese ari umwe mu bantu bafite ububasha bukomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abajenerali aribo baba bagabye iki gitero kwa General Neva mu rwego rwo kumwereka yuko bamaze kurambirwa intwaro yiwe. Biravugwa yuko umuntu wese wagabye iki gitero ari umuntu usanzwe azi neza ikirimba cy'umukuru w'igihugu kandi afite ububasha bwo kubona imodoka za burende zidatoborwa n'amasase.
Amakuru y'ibanze aravuga yuko bamwe mu bajenerali ba Generali Neva aribo baba bamugambaniye ndetse bakaba bari bateguye kumwivugana. Abagabye igitero ngo bibeshyeho gato cyane iminota igeze kuri 2 ngo babariranyije neza inama ya Generali Neva igiye kurangira maze batangira kurasa. Ngo birakekwa neza ko abagabye igitero bibeshyeho iminota igeze kuri 2 iyo bareka iminota 2 gusa ngo bari kwivugana Generali Neva. Generali Neva rero ngo yarusimbutse. Abagabye igitero ngo bakigabye neza inama Generali Neva yararimo gukorana n'abategetsi bakomeye imaze kurangira, ndetse ngo Generali Neva yaragiye gusohoka mu kirimba cy'umukuru w'igihugu. Hari amakuru rero avuga yuko Generali Neva yatinzeho gatoya ibintu ngo byarokoye amagara yiwe. Naho ubundi ngo iyo agera hanze bano bantu bagabye igitero ngo bari bateguye neza kumwivugana, ndetse ngo hari ba sineyiperi bari bamaze kugera muri pozisiyo zabo biteguye kurasa imiduga ya Generali Neva. Kugeza ubu turiko turavugana muri kano gatondo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu umutekano wakajijwe mu buryo bukomeye. Harimo kugaragara imodoka za gisirikare nyinshi. Abajenerali benshi cyane bahise batumizwa mu nama y'igitaraganya. Biravugwa ko Generali Neva yarakaye cyane ndetse ko yategetse Generali Prime Niyongabo gutumiza abajenerali bose mu nama ikomeye cyane igiye kubera kwa Ntare Rushatsi. Abajenerali bakomeye batangiye kugera kwa Ntare Rushatsi muri kano gatondo, ndetse biravugwa yuko Generali Neva afite umujinya mwinshi. Ntawe uramenya neza ikintu Generali Neva agiye kubabwira, ariko ngo biragaragara yuko agiye kubatura umujinya, ndetse ngo yamaze kumenya yuko mu gisirikare cy'u Burundi haba harimo abagambanyi bashaka kumwivugana. Aya makuru rero yuko Generali Neva yarakaye agatumiza abajenerali turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu ari imbere, ndetse turakomeza gukurikirana iby'iyi nkuru. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo abantu bagabye igitero baramenyekana, ndetse n'uwabatumye ntabwo aramenyekana. Abantu 4 nibo bitabye Imana muri kino gitero. Abari bagabye igitero 4 nibo bishwe. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi amakuru twamenye nuko abasirikare 6 bakomeretse mu buryo bukomeye. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo muri aya makuru yacu, reka twerekeze i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Abakongomani benshi barimo kwigaragambya imbere y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Abakongomani barimo kwigaragambya bavuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi urimo guceceka mu gihe abakongomani ngo barimo kwicwa. Abakongomani baravuga ko u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano, ndetse bano bakongomani barasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gufatira u Rwanda ibihano bikomeye cyane, kubera ko aba bakongomani barimo kurega u Rwanda ko ari rwo rwateye Kongo. Abakongomani barimo kwigaragambya bafite amadarapo ya Kongo imbere y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Abakongomani baravuga ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, ariko ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ukomeje kuvunira ibiti mu matwi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ngo ntago wigeze ufata ibihano bikomeye babifatira igihugu cy'u Rwanda. Bano bari mu myigaragambyo rero i Buruseli mu Bubirigi barasaba ko ibihugu by'Uburayi byafata ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwashyize imbaraga mu bikorwa bya propaganda, ndetse no gukomeza kuvuga yuko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Irya nino ku isi bambasaderi ba Kongo bakomeje gutegura imyigaragambyo basaba ibihugu by'amahanga guhana igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko aricyo cyateye Kongo. Ni ibirego u Rwanda rutera utwatsi. Mu gihe rero abakongomani barimo kwigaragambya basaba ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatira u Rwanda ibihano. Ndabamenyesha ko ibihugu byinshi bikomeje gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububirigi, Ubudage ndetse n'Ubwongereza. Ubu ngubu igihugu cya Canada nicyo cyari gitahiwe. Igihugu cya Canada cyatangaje ko cyafatiye u Rwanda ibihano kubera uruhare u Rwanda ruregwa mu kugira mu ntambara ya Kongo. Amakuru aravuga yuko igihugu cya Canada cyemeza neza ko ngo abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, ndetse ko ngo u Rwanda rugomba kuvana abasirikare barwo muri Kongo.
Kubera izo mpamvu zose rero igihugu cya Canada cyavuze yuko ngo gifashe ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rwamaze kuvuga yuko ari ibintu bidafite ishingiro kandi ko ibyakozwe na Canada ari ibintu biteye isoni. Nk'uko nabibabwiye muri aya makuru yacu rero, ibihugu by'amakungu bikomeje gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Ibihano bikomeje kwiyongera ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ibihugu by'amahanga bikomeje kuvuga yuko u Rwanda rufite abasirikare muri Kongo. Ibi bihugu by'amahanga biravuga yuko abasirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu, ndetse u Rwanda rukavanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. U Rwanda rwavuze ko ibingibi rwose bidashoboka. U Rwanda rwavuze ko ingamba zarwo z'ubwirinzi zizagumaho kuko umutekano w'u Rwanda ubangamiwe cyane n'imikoranire ya FARDC na FDLR, kandi bagiye bigamba kenshi ko bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse mu minsi ishize amakuru yagaragaye yerekanaga neza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura ibitero bikomeye bigamije kwibasira igihugu cy'u Rwanda. Mu mujyi wa Goma hafatiwe intwaro zikomeye, ndetse amakuru akemeza ko Kongo n'igisirikare cya FDLR bari bagiye kugaba ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe rero amakungu akomeje kwifatira ku gahanga igihugu cy'u Rwanda, ndabamenyesha ko imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 barimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu kibaya cya Rusizi, ndetse imirwano irimo gusatira umujyi wa Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bakomeje kurasana mu buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23, ndetse indege z'intambara zikaba zikomeje guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi zikajya kurasa muri Kongo bano barwanyi ba General Makenga. Abarwanyi ba M23 bakomeje gutanga gasopo ku gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 baravuga ko baza kwihorera ku gihugu cy'u Burundi, ndetse ko ibikorwa byose by'ubushotoranyi birimo gukorwa n'abasirikare b'u Burundi bitagomba gusiga ubusa. Ni ibintu rero birimo gutera ubwoba abanyagihugu benshi b'u Burundi babona ko M23 ishobora kurasa mu gisagara cya Bujumbura.